Bakunzi ba JTV online aho muherereye hose mwiriwe na mwaramutse hama ni kwa kundi nyene twama tubabwira yuko twe turabadasanzwe tugakora ibidasanzwe tukabikora n'abadasanzwe tukabishikiriza abadasanzwe abo tubishikiriza naho tukavuga yuko ari abadasanzwe nabo sabandi n'uwari we wese agenda kuri YouTube akagira subscribe share comment na like muba mwitwa bande kugira bakunzi ba JTV babamenya abo muri bo ico mukora mu buzima bwa misi yose. Bakunzi ba JTV online banyita AUD-B ushaka kunyita AUD-B on the beat ushaka kunyita AUD-B ambassadeur w'Uraruka None ga AUD-B wewe mu buzima bwa misi yose ukora iki unajishurisha na nini? Jewe akazi kanje ka misi yose ni muziki urazi ndazi ko bose banzi ndi umuhanzi w'umurundi Utubwiye yuko akazi kawe ka misi yose yuko ari umuziki bisigura yuko atakandi kazi ku ruhande wowe ukora nakandi kazi mfise umuziki no kazi kanje. None nimba atakandi kazi wewe ukora gusa umuziki none nk'ubugombye nko gusohora clip canke gusohora indirimbo muri studio ubigenza gute? Iyo nshaka gukora umuziki ndabica mu nzira zitandukanye zigenda zifasha umuhanzi. Murazi yuko umuhanzi n'umuntu akunda kuba akundwa na benshi kandi agategenda kwiroganya kwitunganya mu kazi ke kamisi yose. Kunitunganya mu kazi kiyo kamisi yose no yuzi icyo ukora uzi ingene ugikora kandi ukamenya niyo usaba ubufasha. Uhejeje kutubwira yuko ngo umuririmbyi iyo adafite akandi kazi ngo aramenya ukuntu yitunganya wenyene ngo kandi umuririmbyi ngo aba afite abantu benshi bamukunda. Uhejeje kuvuga ukatubwira kandi ati hariho abantu bagufasha ugasanga uronse amafaranga none wewe ga AUD-B kubwawe aho nyene dufatiye ngaho nyene uwo bufite umu manager? Dufatiye aho kameme nta manager committee mfise ariko ndafise abakunzi b'igikorwa cyanje, abakunzi b'impano yanje, abakunzi bankunda bazi ukuntu nitwara mu bikorwa vya misi yose, bazi ico iyo ngiye gukora ikintu ko ari ko ntegeze gukora ikintu ciza, bakunda kunyitaho uburyo ntafise bakabumfasha ikintu hama igikorwa kiza gusohoka kimeze neza kiri all right. None ga AUD-B uvuze yuko ufite abantu bagufasha mugabo hariho abahanzi benshi bavuga ati ngo ngaha anye ngo iwacu ngo nta bantu bakunda umuziki mugabo uhejeje gutubwira yuko umuziki wewe bawukunda ngo abo nyene bawukunda ngo nanibo uko bashoboye kose bakagufasha ukacusanga uronse amafaranga kuja kuri studio ugasora clip na audio. None ivyo bavuga yuko umuziki abarundi bwabo bonyene ngo badakunda ivyabo wowe uravyemera? Mwico uko bivuga umwanya umwe ndavyemera uwundi mwanya nkabishira ku ruhande. Iyo ukoze ikintu ciza kirigura, ikintu ciza kiriha agaciro. Kwiha agaciro no gute wa muntu atahura akunda ikintu ciza arafise kwitungana nakavuga ati iki kintu ku umuntu shiremo uburyo kugira abandanye akora ibintu vyiza. Kutaba ukunda birabaho no kuwukunda kandi birimo kuko nta bantu bakunda abantu bashobora gukunda byose. Nyamba je nkundwa na naka harundi akundwa na naka. Iyo bimaze guteyaterana nyamba mfise abantu batanu bankunda sofe mu gihe mfise bwa buryo bwanje bukeya nabo bafise gushira mu bwa bundi kuko umuntu afashe ubufasha. Iyo maze kuronka ukuntu ushobora kwifashamo bimwe bikeya bindi ujya wundi arashobora kuvuga ati reka nakada mufashe kuwe nawe ndabona ayifisemo umwete. Ikintu gikuru ni umwete kubushoboye no kufise umwete no kuba ufise icuzi uri kurakora niyo ushaka gushika kubose bahabona. None ga AUD-B ugomba tubwire yuko abaririmbyi ngahi iwacu benshi ntibazi ico barimo barakora naho bakeneye gugushika. Hari benshi bazi ico bariko barakora hakabamwe nabake batazi ico barakora bazi ko umuziki wo gukora kome kwiryohera ariko umuziki n'akazi. Iyo umaze kunyakora akazi umenya kuntu vyitwaramo ukamenya kuntu wiyorosha hamugashiramo urose uburyo bwawe buke ukabushiramo hama bandi nabo bamaze kubona ko uzi icyo ushaka bamaze kubibona ko ufise icyo ushaka kandi nawe ukizi wifuza ushaka gushika amugasanga nabo bakaza gufasha bakaguterera umaze guterera naho ikintu kagenda neza amukabaye ikintu kibaryoheye.
Bakunzi ba JTV online aho muri hose murumva yuko AUD-B avuza ati yuko umuziki we kuri we awufata nk'akazi ngo bake nibo bawufata yuko ari ukwiryohera. Wewe muntu wese ufise amafaranga, ufite uburyo, ufise ubushobozi, raba uko wokora kugira ati ukontribue mu muziki w'iwacu mu Burundi kugira utere imbere. None ga AUD-B nakubaze, hariho abantu benshi bavuga yuko indirimbo y'iwacu nga mu Burundi igarukira, indirimbo z'iwacu nga mu Burundi zigarukira ngaha nyene zitarenga imbibe. Wowe ico coco ukivuga kwiki? Jewe ndiko navuga uko abantu bavuga uko niyumvire yuko abantu batazi nabone icyo korakora. Umuziki w'iwacu kome tuvuye ko yuko mu bindi bihugu aha mu Burundi indirimbo z'abanyamahanga bakunda kuziha agaciro, baziha agaciro. Mu bindi bihugu umuziki urashika mu bihugu byose. Ariko ko miva n'ukuntu bo bakundana gusumvye ko badukunda. Iwabo ukuntu bakundana bashaka kuvuza ivy'iwabo. Ubwo umuziki wacu baba ufise barawumviza mu mazu, bareka kuvuza mu maradiyo, mugabo mu mazu barawumviriza. Kuje twege usanga aba journaliste, twege tunizwe n'aba journaliste. Abamisha ukuntu batunize. Kuko nkubaritse kuvuza umuziki w'umunyamahanga, bakavuza umuziki w'indundi, wa muntu azokunda. Ariko abanyamahanga turisinga abanyagihugu barakunda umuziki ndundi. Kuko tubirabeyo habaye ibiteramo tukabiraba ukuntu bakora ama comment, barakunda umuziki ndundi. Ariko aba journaliste no bashaka kuza kuniga umuziki ndundi, kuko yaba bawuvuza bakakuvuza umuziki w'abanyamahanga kujya mu yandi mahanga batavuza umuziki wo mahanga, turadutera imbere. Ati wewe umuziki wacu bukunze cyane. Ati wewe rero ngo abamenyesha makuru ngo nibo banize umuziki wo mu Burundi ngo kugira abantu bawukunde ngo nuko bawuvuza gose. None kubwawe ku ruhande rw'iwawe wowe wifuza yuko umuziki ayiwacu abamenyesha makuru, amateleviziyo ko bawuvuza ibice bingahe kwijana? Jewe kucyimva cyanje uko ndabibona nuko ndavyumvira, mbona yuko nk'umuziki ndundi bawuvuza nk'ibice 90 kwijana. Hamice 10 kwijana bikavuza by'abanyamahanga kubera nta nyama ibiragahunze. Mugabo ntibace bafata ibice 50 kwijana. Urumva ni ibintu biteye isoni. Jewe ndamaze gutembera, waje kumanze gutembera hasi, ndamaze gutembera muri Kongo, ndamaze gutembera mu Rwanda, ndamaze gutembera Tanzania, ndamaze gutembera mu Uganda. Uko urumviza umuziki ndundi kuntu uvuzwa, baravuza bwa buziki bwa kera bwa canci wa minsi nko mu Uganda. Ubwo muziki wiwabo barawuvuza neza, bakavuza ku bice 90 kwijana ku maradiyo. Ariko inushanga wumva kubise n'indirimbo za naka y'umunyamahanga ntibanamuzi, ntariko barigera bicarana mu kabari cyo bicarane, mu rusengero cyo bicarane, kwirigana cyangwa bicarane baye bazinanye kuntu aho bazohuca batelefonane bo kumavuga ngo naka. Ho gutapa AUD-B, ho gutapa naka, batapa umunyamahanga tana bazohurira, tana telefone, tana kwanza ho nyine tana muhora basangiye. Usanga kora mutapa mugira iki? Umuziki ndundi unizwe n'aba journaliste, ndacyabivuga ndacyabisubiramo. Aba journaliste bahinduye, amarada gahindura. Ariko kandi icyo nsubiyemo ndasavye na leta iki kintu igihagararire. Uko nizo gihagararira, ntihagararire umuziki ndundi, ihagararira amaradiyo yashiye kuri control. Imaze koresha kuri control, umuziki ndundi uhabwa agaciro. Kubera umuziki ndundi nuzoteza imbere igihugu, nuzomenyekanisha igihugu, bamaze kuma rwa rurimi rwacu rw'ikirundi. Ururimi rwacu rw'ikirundi nigo kuba kamembo tugiye ibintu cyo kwigisha ururimi rwacu rw'ikirundi rutera imbere ushika mu bihugu byose bagwimva mumva ati kira n'igihugu cyiza. Ure n'umunyagihugu wo mu kira gihugu cy'u Burundi. Ifoko igihugu cyacu duteze imbere ururimi rw'ikirundi, duteze imbere abiwacu, abarinzi wacu. Kuziba JTV online mumvise biga benshi bikumva bene byo. Mugabo AUD-B hariho akantu we wavuze ati waratembereye mu Uganda, utembera henshi Kongo za Tanzania, ngora wumva ya muziki wa muziki wa kera w'iwacu nga mu Burundi wa Sancho Amisi bahabaga ba Christophe Murantunga, ba Christophe Matata. None ntiho bari kubera bo umuziki wa kera wari uryoshe gusumba uwo nico gituma hariya nako gato we bakavuza. Reka ndakubwire umuziki dukora ubu uraryoshe ko ni moderne. Dukora umuziki uri mu gihe hose itandukanye. Si kuvuga icyo. Iyo bakavuza kajya nuko kera umva bari bamaze kugafata mu mutwe bataratahura ivy'iwabo. Bamaze gutahura ivy'iwabo, kajya kamaze kubanyegera mbya kode yabanyegeyemo, niyo bavuza ubu bamaze gutahura ivy'iwabo, ivy'iwacu ntavyita. Bavuza mu mazu bako mu bare no ku maradiyo ntabivuza. Kubera ijya kode ya mbere yari yabinjiyemo bataramenya ivy'iwabo. Nsavye abarundi batahura ivy'iwabo, bakunda ivy'iwabo, biteho ivy'iwabo,
hamazora ariko badatera imbere mu bihugu byose usanga bakunzwe. Igihe bazusanga umunyamahanga aje ngaha mu Burundi gasanga indirimbo yiwe ntikiravuzwa ngaha, bakasanga natwe nkuko tugende wabo ugasanga indirimbo yacu kiravuzwa, baca bitaho kuvuza iwabo n'icyo tuvuze iwabo bivanye n'ubumwe na bwa bumwe twakundi nyene bwa bumwe ushobora yivuza natwe tuvuze muga tubivanye na bwa bumwe twavyumvikanyeko. Ariko basanze iwabo tutayivuza batayivuza muga cyasanga iwacu tuko turabavuza bavuze baba n'ibirofa, tugiye iwacu ntitubavuza muga tugiye iwacu iwabo dusitse dusanga twe tuko turavuza wacu dukaratona tuvuze iki batuvuza mu maboite mu bare. Leta ndayisavye nigihagarara iki kintu kubera twe turakora turitanga tutiziganya kugira dukora ibintu vyiza, turitanga tutiziganya atacyo dusavye, turitanga tutiziganya ku nguvu zacu n'ubwenge bwacu. Ariko usanga aba journaliste bari kudufasha mu mugongo nibo babaye iki batunize bajese n'icyo basubira ko nabone. Bakuzi ba JTV online mumvise AUD-B umenga avugana Agashavu mugabo AUD-B uritonda Agashavu ntaco mugabo AUD-B imirago yose yita ku ba journaliste. None ko twebwe JTV online twaje twagusanze muhira tweho utuvuga kwiki? Icyo mvuga ku ma TV online ariko aritanga atiziganya ku muziki ndundi, tukaritanga atiziganya ku muziki ndundi ko nta munsi baza kurondera umunyamahanga mu mankunshe ikiganiro. Ama TV online ndabasavye abantu bose bakunda umuziki ndundi bashikire ama TV online kubera bariko baritaho umuziki ndundi cyane, bariko baritanga batiziganya kandi tana hamwe ko barahembwa. Icyo ni ikintu cyambere ngenda abandi basaba. Hama duhimirize aba journaliste b'amaradiyo bakore nkuko aba journaliste b'ama TV online bariko barakora. Ndabahaye courage, ndabateye intege nibandaye mukora neza nkuko musanzwe mukora murushirize. Icyo nicyo ndabasavye. Okay, bakunzi ba JTV online mumvise yuko AUD-B ati ateye intege ama TV online ngo na cyane iyihe televiziyo ndateye TV JTV online hatiri TV inkatera impunga nandi ma TV online asanzwe karakora igikorwa cyo gushaka guteza imbere umuziki ndundi n'abaririmbyi bo mu Burundi n'ibintu by'iwacu mu Burundi. Ndabateye intege bose bongeye bahimirize bagenzi babo ku ma radio na televiziyo. Bugacana Ayandi mumvise AUD-B yazindukanya avuga ati ijambo sinorigumiza ngaha ko JTV online yangendeye ntegerezwa kurishikiriza. None ga AUD-B wewe kubwawe wewe nikihe ubona leta yokora n'abamenyesha makuru bokora mbere na bene gihugu bo ngaha mu Burundi bokora kugira wewe ube satisfait ubona ati kuva no munsi nciye mbona bumvita kamo kanje ndabona yuko bahinduye, ndabona ko bariko barakurikirana ivyiwacu. Mpere ku banyagihugu kuba abanyagihugu burya nibo leta ndabasavye biteho umuziki ndundi, biteho abarinzi iwabo, biteho ivyiwabo, bakunda ivyiwabo, bavuge ivyiwabo. Subiye amakuri leta ndayisavye yiteho umuziki ndundi, ihimirize amaradiyo amateleviziyo yo mu Burundi avuze indirimbo ndundi 90%. Hama yongere ifashe abaririmbyi wacu irondere kuntu ishobora gutanga uburyo mu baririmbyi kugira bakora ikintu kimeze neza gishobora kugera kure, duteze imbere igihugu tukigeze kure tugicishije mu muziki ndundi mwa cya kirundi mwa bwa bumwe bw'ururimi rwacu. Imana kanatsinda, Imana duteye iteka mu Burundi yateye iteka iduha ururimi rumwe dushobora kuvuga tugahuza twese, nta mundi n'umwe atazi kirundi. Ko mu bindi bihugu hari abantu benshi bitwa abanyamahanga badafise hari indimi badahurizako, umwe avuga ururimi undi akavuga ururimi undi akavuga ururimi bikanko bahuza. Ariko tugimana duteye iteka duha igihugu ciza kitwa Uburundi, tuvuga ikirundi tugahuriza ku kirundi. Abavuka Burundi bose bavuga ikirundi tukavuga ikirundi. Yabu mumvise AUD-B online aravuze uti nuko leta abene gihugu abajournaliste bo kwitaho kuvuza umuziki w'iwacu ibice 99 kwijana, hama bene gihugu nabo bagakunda ivyacu, hama leta nayo igashira uburyo mu gisata cy'umuziki kugira abanyamuziki nabo nyene bagire ico baronse. Kanatsinda ati iyo ururimi rw'u Burundi ruko ramamara ruko ravuzwa canke ruko raririmbwa cyane ruko raririmbwa cyane n'abanyamuziki biwacu bituma n'abanyamahanga bamenya ati uru rurimi nuruhe
ngo ati nugushima Imana ko yaduhaye ururimi rumwe rw'ikirundi kandi ngo nta murundi numwe atazi ikirundi. None ga AUD-B wewe nk'ubu unye Imana igafasha umuziki ukaguha, nikihe kintu wokora kugira leta nayo nyene ibone yuko umuziki ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu n'abene gihugu? Nikihe kintu wewe wokora kugira ati ubone yuko uri kurafasha abene gihugu na cane cane abarundi biwawe biciye mu muziki? Ikintu ca mbere, burya umuziki dusanzwe dufasha muziki, burya umuziki usanzwe ufasha igihugu. Ku muziki kugira urwaruka rwishi gusununure rwongere ruhindure ingendo, inyifato n'imigenzo, rusubire ku karanga k'igihugu, tubicisha mu muziki kugira tubigisha. Aha igihugu cya mbere tuba tugifashe, kandi tugifasha bicishije mu buryo bwacu dufise, tubiciye no mu mpano zacu, tukabicisha no mu kuki no kwitanga kwacu. Tumaze kubigenza uko, igikurikira umuziki umaze kumpa, ndumva ko jewe kuri ntuze mfise, kuko ndafise bije yuko niyumvira umuziki ejo haza umuziki umaze kumpa neza uko nifuza kuba. Ndumva ko ntegeza kuba ndiko nafasha nk'imfuvyi, abafakazi, ndiko ndatanga ikori muri leta, ndiko ndafise indoto, ndiko ndatanga ikori muri leta, nahawe n'umuziki. Nshigikira igihugu kugira twubake amabarabara, twubake amamezo ameze neza, twubake tubeho neza, twongere mu kibano tube tubanye neza n'abandi. Nico numva mu muziki n'ibije yanze, mu gihe umuziki uzompa usumje kuri kurampa. AUD-B wewe woba ufise indirimbo zingahe? Watanguriye kuyihe? Ubuye uheruka kuyihe? Indirimbo mfise ni nyinshi, zirashika indwi n'izirenga, bivaye nuko nagenda akora indirimbo zitandukanye z'amashira hamwe atandukanye. Ariko ku ndirimbo zanje kumitere zirashika indwi, mundi mwanya zikanarenga. Ico ni ikibazo abantu bose bazakibazeko. Zirashika indwi, uwundi mwanya zirarenga indwi. Watanguriye kuyihe? Uherukira kuyihe? Iyo natanguriye ko natanguriye ku ndirimbo yitwa igihugu ni gwacu, nibaza ko abantu benshi barayizi, yabaye irabahiti mu gihugu. Kubera iki wahisemo kuvuga igihugu ni gwacu? Igihugu ni gwacu igituma nayitanguriye ko je ndi umwene gihugu, nkunda igihugu, nkakunda abene igihugu, kuko naje ndi umwene gihugu w'igihugu, igihugu arico Uburundi. Niyo mpamvu mperuka gukora indirimbo yitwa birashoboka. Nibaza ko iyo ndirimbo ari indirimbo yo kwarakurikirana ku mbuga zitandukanye, ku mateleviziyo, ku maradiyo. Indirimbo birashoboka nayo nagiye mu bintu byo guhimiza urwaruka kugira biteze imbere, bongere bateze imbere igihugu cacu c'u Burundi, arico gihugu canje cy'amavukiro sanzwe nkunda. Ko ndi umuntu wa mbere akunda igihugu c'amavukiro. Hajya abandi bashobora kuja mu mahanga ntibavuge iyo bavuka, kibaho ndi hose mvuga Uburundi. Ndi Umurundi adatiye amazi, ntunanyite ko ntari Umurundi, kutanyisha Umurundi ndababara cyane. AUD-B woducishiriza ko abakuzi ba JTV online bashira amakenga, bashira amazinda, babone yuko ko kuri umuhanzi. Ubukirigiri bugira babiri, amazi masaba none amarimvyiro, twebwe namwe turi kumwe birashoboka ko dukora imigambi y'iterambere, twiteza imbere, tuje mu mashirahamwe, mu makoperative, dushire hamwe, dushigikira ikivugo ca leta, iminwa yose ironka icirya, mifuko yose ironka icibika, turwanye ubunebwe, dukora akazi, twiteze imbere. Yes. AUD-B on the floor, AUD-B on the AUD-B on the what? On the beat, on the floor. AUD-B on the beat, on the floor. None ga AUD-B, yeah. Wewe kubwawe wifuza yuko umuziki wawe wokugeza ugushikana? Umuziki wanje ndifuza ko umuziki wanje ari wo woba akazi kanje neza nkuko ndiko ndawukora, kandi ndifuza ko umuziki wongeza kure, kongeza ko nkura mu gihugu kantora mu kindi nkwawe n'umuziki. Ndifuza ko umuryango wanje wose wobaho kubera umuziki, ndifuza ko abanyi banje bobaho kubera umuziki wanje, ndifuza ko imfuvyi n'abapfakazi nshobora kubafasha ndabicisha umuziki wanje. Kugira ndiko ndabigisha sindabigishe gusa afise inzara,
mu gihe umuntu afite inzara afite ikibazo igihe mfise uburyo nshobora kubafasha bivuye nanje nahawe n'iki n'umuziki nanje nkabaha nanje nkabaha ndabike ku mutima ivyo nahawe n'iki n'umuziki yeah. Bakunzi ba JTV online mumvise yuko AUD-B afise ikigumbagumba cyo gufasha igihugu no gufasha abene igihugu cyane cyane ngo abicishije mu muziki wiwe. Muntu wese ubona yuko ushoboye kugira ico uterereye canke ico ufashije nukuri rondera abanyangabire na cyane cyane ingabire y'umuziki kuko baranyotewe barifuza yuko boteza imbere igihugu mbere bakanagifasha mu gutera mu gutanga amakori ndetse bakananyoterwa kandi kugira ati bakore ikigo kirera imfuvyi bafashe babone yuko umuziki w'iwabo uriko ahari ico ugize mu guterera mu gihugu. None ga AUD-B hariho inama zaherutse gukorwa zakozwe na Amicale de Musique de Musiciens yo nga mu Burundi bari kumwe na Obedeya bakanahamagarira abahanzi bose yuko kuva hasi gushika hejuru yuko bogenda kwiyandikisha baronke ibibaranga n'igihugu mbere kimenye yuko na cyane cyane yuko uyo muntu aba afite iyo karata ari umuhanzi koko azwi n'igihugu n'ico kigo Obedeya na cyane cyane Amicale. None wewe ubivuze kwiki uri tayari uri prêt cange nawe uri muri babandi banegura kuza kwiyandikisha kugira baronke ibibaranga? Jewe imbere yuko nisho kibazo ngiye manze ndaguhe ikibazo kubivuga genda babwire kandi bambabarire mugani inkebuzo niko ndabakebura ntibashavure kubivuga arabivuga subwa mbere babivuze ariko mu nterano yacu y'akazi kacu y'umwuga wacu keshi barabivuga bikahira amajambo ko subwa mbere babivuze subwa kabiri twarabayemo turagira ivyangombwa turagira amakarata hakiri kuri ba memba barakora bobo ico ndabemera barakora kuko barakunda gukoranya abaririmbyi bakabasha mu biteramo kugira bamenyekanishe bagategura ibiteramo bya Amicale de Musiciens bose bagakwiragira intara ugiye irakoze ikintu gikomeye cyane ariko kugira ubu abo bose bitwa ngo barongoye ibi nta kintu kimwe ndabona ko barafasha abaririmbyi twese amajambo nibabikure mu majambo rero abishire mu bikorwa hamurabe ko twe tutagira umwete tukabitabira kandi tukabashigikira twese namba uburyo bukenewe tukabafashamo nabo kandi bakadufasha mu byo dukeneye ariko kugira ubu usabye sponsor ntanima gushigikira ngo aguhe sponsor gutubicishe kuri bo ni kuza kwishaka muri bandi nyene batwemera ariko tari Obedeya kandi atari Amicale de Musiciens nibatwiteho rero dusabye sponsor bamenye kubisinyira kandi tuyironke urabe ko dusanga tubashigikira bave mu majambo bashe mu bikorwa je ndi tayari kuko nico kigo numva ivyo bigo nivyo bize kudushikira mugabo bakiri mu majambo sindavyumva kabisa sindavyumva vraiment sindavyumva kuko igiti nikora mu gisho kabiri ushaka kuri mena gusa ntibadusamaje nibaze mu kubikorwa atwe tuze kubikorwa hama tube umwe natene ture bene gihugu kimwe nico ndabasavye. Yeah. Mumvise AUD-B ati nibareke kubasamaza. None ga AUD-B we kubwawe ubona yuko Amicale gusaba yuko worondera ikarata Obedeya nayo igasaba yuko wozana igikorwa cawe ukacandikisha kugira bagikingire wewe ubona yuko ari kugusamaza kugira nzanye igikorwa cyane bagikingire siko ndabihakana icyo kirumvira bako ari imve n'iciza ariko bagikuye amajambo bahisha mu bikorwa ndashaka kucyumva kubera amajambo subwa mbere ndayumvise subwa mbere ndiko ndabona ariko nawe mu bikorwa none bagikingira no mu bagikingira tomura neza kubikura mu majambo babishiyo bikorwa n'urwo mvuge yuko hariho ibikorwa by'umuhanzi ukanaka wewe uzi coba caramaze gukorwa baba baramaze kugipirata uyo muririmbyi bakamukirika akabura ukurikirana igikorwa ciwe ko igikorwa cyo byashumbusho ntavuze kanaka ko sindi muri publicité yiwe sivyo nibanga amaze gukorerwa amaremix ntibabakinyi ntibabavuge nibanga yabashirwa ku mafishi ntibaze mu giteramo baramaze guhagarika igiteramo baramaze kumuhamagara bavuga ati uburyo bwawe wari bwandikiwe butore naho utagiye mu giteramo kubera ntibabikubwiye bamusanze kuri affiche. Oya nizere yuko ivyonye gituma nimba biba byarabayeho utabizi nimba bitabaye nico gituma bariko barabahamagarira ati murondira amakarata babamenye ejo cenye rya ejo amenye uwo bagiye gukingira nivyiwe abamaze kuyaronka ibiro byo kudanizwa mu muziki ndundi
ishirahamwe riko ridanza umuziki ndundi igikinga umuziki ndundi kugira umuri wa muziki wa murundi wa muziki ariko aririmba nakamenya haza kugura bamugurishije arugurisha aronka amahera ni he studio maze gustop idanza umuziki ndundi itaranguye niyihe kwa bande maze kuzikingira kugira nabandi babibonereho bavuga ati naka nabo inyungu ya rose ekanze ngire vya bindi nibanga we rero kubera atavyo murabona uvuga ati uri muri babandi bavuga ati nitugende kwiyandikisha canke nitugende kurondera ikarata kugenda tuzogenda ariko mugana nabo ntibaduhindire ntibaduhate kugenda gusa kuko abamaze kugenda banze bakore ku gikorwa banze babereke inyungu bamaze kubona inyungu nabo bande bagipinga n'abandi babona ko batari ko bariko barasamazo bashabana ko tagusamazo baca bagenda kwiyandikisha ari benshi nande bafashe n'abambe kubera iyo uriko uraraba ibintu cengo AUD-B yani sawa kandi iki gisata nakeme ndagikunda ariko sinshaka kugiguma amajambo kwiyandika no kwiyandikisha no kwandika ko ari kwandika gusa gutunganirizwa je sinkene kwandikwa ibiyandikisha mugabo ngera biyandikishije batunganirizwa neza nko bibereye hama turonderera amabiji baturonderera akazi baturonderera ibiteramo mu ntara baratudandaza niyo bazoguma twandika bavuga ntabuye batari kwadufasha baturondera ibiteramo mu ntara zose mu bihugu hama twiteze imbere baronke natwe turonke kiga kironke natwe turonke mufuko haruye mugihe batabikoze uko tuzokwama muri yamajongo tuzokwama hahandi na leta ikibura ingufu zo kudufasha none AUD-B wowe mu ncamake ubona yuko vyokorwa gute jewe uko ndabona ko vyokorwa ni nk'inkebuzo sindabagaye jewe uko mbona ko vyokorwa ni nk'inkebuzo sindabagaye nuko abamaze kwiyandikisha n'abatarindikisha ni babahamagare babahimirize utosora ifuku yamiza akaci mu jisho bongera bagoma bahamaga mugabo abandi bamaze gushika babatunganiriza babarondera akazi ntibame bitwa nyamuziki bashonje ntibame bitwa obedeya nayo ni ikigiga takiriye ntibame bitwa mikale nabo ni mu kigiga takiriyo n'aba bafana taco bafise kuba nitwaguma mwa vya bindi ngo ejo ni heza tuzokwama ejo ni heza dusaze impano zacu zifurigwe dufe dukanura amaso nk'udagara wa nyitara kuko bacancu minsi vyabaye twego n'ivyo sivyo tugikeneye dukeneye badushigikire dushigikirane abene igihugu no tubakundisha umuziki bavuga n'amaradiyo kwanza kuba nibo kwanza nibo bafite n'inguvu zo kuvuga n'amaradiyo tuvuga na leta tuvuga n'amaradiyo indirimbo z'abanyamahanga zahagarikwe none ko taco barakora twobizera gute ko ivyo kwatubwira rukuri nibaduha karorero amaradiyo bahagarika indirimbo z'abanyamahanga amateleviziyo bahagarika indirimbo z'abanyamahanga leta bayisigurire inyungu izoronka nico tugiye kuronka natwe bashe batweka kuteza kugira iki guteza imbere igihugu batwigishe batwumvisha ibindi bintu twe dusanzwe tutari mu mutwe wacu dusanzwe dufise mu mutwe tuteza guteza iki imbere igihugu tubisize mu mpano zacu hama n'abafise iyindi nyigisho bashobora kutwigisha none batubwiye ngo kwiyandikisha imeze gutya ngo gutora amakarata akaranga none itagira akazi umvizo bimaze nibadutware mu ntara mu bihugu badutembereze ku mpano zacu hama dutoza amafaranga ikiga kironke natwe umufuko wacu uronke hama bakingira umuziki wacu mu ma studio mu radio tumererwe neza n'abamenerwe neza hama umuziki ndundi uzobuteye imbere n'abanyamahanga bazudutinya kanatsinda abanyamahanga ntibaturusha kuri ibi yes bakunzi ba JTV online bumvise yuko AUD-B yagiye kuvuga ati obedeya ihaguruke ifashe mu guhimiriza amateleviziyo mu kuvugana na leta si obedeya nyene ngo na amicale bifadikanije na obedeya bakore ico gikorwa hama nabo babone kuza ku bwinshi kwiyandikisha mbere ngo barabe ukuntu botangura kuza barakreya canke barakora ibiteramo hirya nino ndetse binashobose no mu gihugu cyo hanze baze batwara nakare AUD-B yahejeje akajambo avuga uti ngo abanyamahanga ntibabasumba kurimba none AUD-B wewe nk'umuntu akeneye umuziki wawe cyangwa gukeneye gukurahe ukeneye umuziki wanje uraca kuri YouTube Facebook hama ukandika biva ninde bukeneye kuko indirimbo zanje mfise indirimbo nyinshi ndafise za unama ndafise birashoboka ndafise igihugu ni gwacu ndafise mpende nani ndafise mumbalize ndafise tukibonana ndafise indirimbo zitandukanye nyinshi ndibaze ko bose barazizi uraca ku rubuga rwa YouTube kaca kuri Facebook Instagram
nibaze ko aho hose indirimbo zanje zironka bimeze neza. Icyo ndabasavye rero babandanye bakunda abene igihugu umuziki ndundi, bagire sabone, share, bagire na challenge, hama ibintu bigende neza tugira n'ama challenge kuki ku ndirimbo z'abanyambo zacu, hano gusanga abantu beko baragira ama challenge ku ndirimbo z'abanyamahanga, bagira mantuze ku ndirimbo birambaza cyane. Niyo mpamvu burya Agashavu ndagafise kubona abene igihugu bateko barigisha bigisha ukunda ivy'iwabo, ifo kuduhindura twigisha ivy'iwacu, tubigisha ivy'iwacu, bakunda ivy'iwacu, ururimi rw'iwacu. AUD-B mugabo we watubwiye ati ngo bakeneye indirimbo zanje ngo nibaje muri YouTube. None ugiye ugure gusa YouTube indirimbo yawe ucuyibona canke hari ukuntu none bo kwandika gute bogira gute kugira bakuronke? Ugure kuri YouTube urandika kwanda wandika ibintu bitandukanye. Ashobora kwandika AUD-B indirimbo ziza, cyangwa ukandika indirimbo keneye ari unama, ukandika unama by AUD-B, cyangwa ukandika birashoboka by AUD-B cyangwa by JD Music, cyangwa ukandika bivanye n'indirimbo ukashaka by AUD-B, indirimbo cironka bimeze neza nta kibazo. AUD-B abakunzi ba JTV online babwiye iki? Abakunzi ba JTV online n'abakunzi b'umuziki ndundi, icyo ndababwiye bagire ku rubuga rwa YouTube na Facebook ya JTV online, hama bagire comment, share na sabone, hama bazoba bariko barateza imbere JTV online no guteza imbere umuziki ndundi n'abarundi iwabo. None AUD-B abarongozi ba JTV bitanze batiziganya mu guterera uburyo mu gufasha ijyanye no kugira JTV online izirasanga abahanzi iwabo kugira babaze akabubakiye ku mutima bashikirize n'ivyumviro byabo bobo ubabwiye iki? Abarongozi ba JTV online icyo ndabwiye nuko bokwamana umutima w'urukundo wo gukunda ivy'iwabo no guteza imbere abiwabo, hama ndabasabye kugira courage nyinshi bongereze inguvu zirengeye izo bafise, kandi abasabiye ko n'Imana ibahezagire yongere ibandanye ibongereza umutima w'urukundo, ibongeze n'imigisha baronke ivyo batari bafise kugira baronke ivyo basagurira abo bakunda abarundi biwabo.